Urumva bo bafise objectif gusa yo kumva ko bishuye mugaba tumvirije ico nabahaye eske kiri kunuze kuri niveau ingana gute. Donc gerageza rero mu gukora wumve yuko ushobora kunsumvya kuko aro nkwambwiye ngo nakwishuye ngo uraraba ngo challenge nakwishuye mugaca mbwira ngo mugabo ngo nayikoze ngo nagiye no munsi nyene ngo numvise binjemwo ngo hanyuma cyenda bikora ngo hanyuma cyenda gira ngo indirimbo ndayisohora. Eske urazi gukora indirimbo mu munsi umwe gamana ukayimvira ko freestyle wirungikira jewe rero ko nako ndumva ibintu numva ijya ndirimbo vraiment oya ntushobora kunchallenginga washizemo contre vraiment oya ego gusugwego gwanje kabisa wayitanze yavuga yuko atazopfa koze challenge natanga master yavuze ngo challenge ngo numuziki upfa challenge ngo numuziki ngo ugize gute arabivuga nabi nyene yaraponda baragira gute muga mu nyuma cyambona arasohoye challenge nifuza yuko rero kira murapere wese atosora indirimbo puru gusohora gusa naho yobiyo gutukana cyaye kugira gute kudisingana yitondere men yitondere kuko abo tubiha baravyumviriza rero ntabwo mba ndabirungikiye wewe gusa ariko nuko biba biriko birumvirizwa n'abantu benshi. Hello bakunzi ba Flip TV ndabaramukije mwese abakunzi bacu abakunzi mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abadukurikirana muri hanze y'igihugu cy'u Burundi ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ni MP promoter MP igikoko the baddest the big dealer the game changer n'ayandi menshi ushobora kumamagara bivanye n'urubuga unsanze ku ndi kumwe na Question Boy igikoko kigenze canje muri rap yabami muri rap nyene ubona yuko ari rap iteye ubwoba rap ikunda kujugumiza buja kama buja murabona ko yaberewe asa neza vraiment sinari no kumuhagarira uruhande kubera ko murabona ko vraiment nitwoja hamwe. Question Boy gute mta Imana fresh sana ariko kuja hamwe nibisanzwe bro kubera nta vyuma nambaye nayo bisanzwe easy ego meze bien ndamutse nako barakurikirana ino Flip TV ya hanyuma ndabwiye ko ndabakunda cyane showboy far below the Christian boy FABELOVE gangster king n'ayandi mazina menshi cyane gose mu nyita yaga bakunze ba Flip TV murabona reko twamaze kumubazanira hari inkuru nyinshi cyane tubafitiye kumbure mugiye kumva FABELOVE reka kuduhereza indirimbo haheze umunsi umwe gusa indirimbo deja iri kuri YouTube kandi abantu bariko barayifeelinga cyane ni king indirimbo iri kwiravugisha abantu benshi iri kwiravugisha abaraperi benshi abahabwa ubusa bagahabwa ubusa abahabwa rimwe kuri 10 abahabwa musi y'ubusa nabo nyene ngira baracyaza kandi baracyaba benshi. FABELOVE indirimbo king wayumviye gute? Hari abaraperi benshi biyita abami ariko tumaze kubona ari wewe abantu benshi bita ngo uri umwami wa rap. Mbega nawe uravyemera ko byo bari byo cyanye urashidikanya kuko we waje uvyemeza yuko uri king wongera urasohora indirimbo ivyemeza? Nibaza yuko kwita umwami uwo ari wose arabekuriwe kuko ni izina ni ikintu nta nguvu bisaba ni ikintu citwa uko nyene umwami ahubwo ico bakeneye gusa bakeneye ibikorwa ni ibikorwa so rero jewe rero ivyo bikorwa nivyo nerekana sinerekana amajambo novuga ko ari ivyo turakora indirimbo yitwa King ushiramwo ubwenge bwinshi ushiramwo ubwitonzi ushiramwo verse nyene ubona yuko n'ama flow agenda atandukanye ku buryo bwaho benshi bariko bariyumvira uburyo FABELOVE yandikamwo indirimbo ziwe bikabasiga. FABELOVE indirimbo King yagutwegeye kingana gute kugira ngo uyandike ishobore kuryoha nko muri buryo tuyumvamwo? Icyo bomenya kandi nifuza yuko abarapere bari bose bokorera ko nuko jewe nta ndirimbo nshobora gusohora ntabanjije kuyifatira kanya. Donc novuga yuko sishobora gusohora indirimbo niburi ntaba nanditse niburi nka 3 semaines sishobora gusohora indirimbo urumva niburi tanditse muri 3 semaines. Donc bwambere ndandika hanyuma mu nyuma nkakosora hanyuma nkiyumvira eske beat izogenda gute amakoro nifuza ko yoja muri iyo beat hanyuma ngenda nkashira mu producteur akankorera ikintu ndi sure naco
pana vya bindi utwara nyene ikintu ubona ko gisohotse bandisire naco sasa nyene ari Yeah. 72 cyangwa 73 bon mba nifuza yuko rero kila murapere wese atosora indirimbo puru gusohora gusa naho yoba iyo gutukana cyangwa kugira gute kudisingana yitondere man yitondere kuko abo tubiha baravyumviriza rero ntabwo mba ndabirungikiye wewe gusa ariko nuko biba biriko birumvirizwa n'abantu benshi rero novuga yuko nta ndirimbo nimwe nshobora gusohora ntayitondeye umwanya munini cyane nkumviriza yuko n'abantu bashobora kuyumviriza kuko urashobora kurimba n'indirimbo umuntu atoshobora gushyira no muri salon ngo yumvirize donc bivanye n'amajambo wakoresheje ngena ameze ubwa mbere warasohoye master urayisohora uratanga challenge ku bantu bifuza gukora abaraperi cyane cyane ariko twarabuze abaraperi boshobora kuvuga ati turahagaze duhangare Fabilove turahagaze tuvuga ati natwe turashobora kumwemeza yuko ibyo akora biri hasi mbega bariho washowe guta bariho ababikoze gusa muga nuko babikoze ku rugero rwo hasi donc nico je ndiko ndavuga musanzwe jewe iyo ndisinze umuntu muze mwumviriza indirimbo z'amadisi zose donc ntegereza gukora indirimbo vy'ukuri mba nzi kuri ku rwego rwiza urumva so rero wewe ubikoze pour gutukana gusa ngo bumve ko wanyishure banumva umenga ivyo wari gupfuma ugenda kuri interview hanyuma ukabivuga batiriwe barashira kuri beat rero ziya beat birigwa barashira ko sometime ugasanga cyatse kuvuga ko no producer waba ariko baramuruhisha mu mutwe kuzana ibintu urumva bo afise objectif gusa yo kumva ko bishuye mugaba tumvirije ico nabahaye eske kiri kunuze kuri niveau ingana gute donc gerageza rero mu gukora wumve yuko ushobora kunsumvya kuko aro nkwambwiye ngo nakwishuye ngo uraraba ngo challenge nakwishuye mugace ambwira ngo mugabo ngo nayikoze ngo nagiye no munsi nyene ngo numvise binjemwo ngo hanyuma cyenda bikora ngo hanyuma cyenda gira ngo indirimbo ndayisohora eske urazi gukora indirimbo mu munsi umwe gamana ukayimvira ko freestyle wirungikira jewe misanzwe nta ma freestyle vraiment no kuri kwimana navuga yuko dukorana nayo kuko freestyle ni mu mwanya wa freestyle nyene mugabo jajya mba nakurungikiye ikintu kiri serieux mva rero ibintu byo gutatonesha vraiment sha muzorondera uwundi kweri mutatonesha sino jewe mba navyiyumviriye ko rero kuvuga ngo undungikira ikintu watatonesheje hari gihe bigorana gatoya biramaze gushika abandi barapere bagakora indirimbo bakazitanga nka challenge ariko Fabilove nitumubonemwo nawe ngo ashobore gukora nk'abandi akarorero kuri njenje challenge yaratanzwe ariko Fabilove nitweze tumubona mu bandi ngo nawe nyine agenda ashobore kudisinga abandi cyangwa ashobore gukora izo ndirimbo nk'abandi atange challenge yakoze mbega byavuye kuki niye ntumbero yatumye Fabilove adashobora gukora iyo challenge bon vyose bivana na objectif y'ico kintu tugiye gukora kuko sware wese yadukiza ngo atanze challenge ngo hanyuma ugire bivana na objectif cyo ni cyambere amica kabiri naco nuko wayitanze yavuga yuko atazopfa koze challenge natanga master yavuze ngo challenge ngo numuziki upfa challenge ngo numuziki ngo ugize gute arabivuga nabi nyene yaraponda baragira gute muga mu nyuma cyambona arasohoye challenge bisigura yuko twebwiye turiko turakora hari abandi bagerageza kugerageza guca intege kugira ngo ibintu vyacu bicafure rero urumva mu gihe ufise objectif hanyuma nawe ugaca ushaka ko tugufasha umva bica bigorana gatoya bica bigorana gatoya urumva rero nawe kuba wavuze ibintu novuga igihushane cy'ivyo uriko urakora so rero muri ico gihe nibaza yuko mu nyuma niyanyigera akambwira cyangwa agasaba ikigongo abafana avuga ati Fabilove ivyo navuze uku nuku no kuri sorry ko nuku donc aho vraiment nta kibazo vraiment nibisanzwe vraiment ivyo nibisanzwe gukora challenge nkamufasha hari n'abandi nafashije zitarasohoka hari n'abandi nkora donc nibisanzwe muri hip hop nibisanzwe gukora challenge n'ibintu bisanzwe easy ni mu gihe washoboye gukora king wongera uratanga na challenge ubugira kandi kugira ngo abarapere bumva babishoboye kandi bumva bo bikorana umutima mwiza bashobore kubikora ariko
tukaba tubona hari abambere bamaze gukora challenge sinovyita ko ari challenge ariko bisa nuko bashatse kwishura amwe mu majambo cyanye ku ndirimbo wakoze haheze umunsi umwe iri kuri YouTube. Twarabonye amastati bizo wezo washize ko kugira ngo ubusa kumbure yangira jewe nshobora kuba navyumvise uko mugabo abandi bakaba bavyumva ukundi. Nibaza ko jewe ndumuririmbyi mfise uko numva ibintu mugare fans bafise ukundi bumviriza ibintu. Nibaza yuko ahanini ni juste ukumva ibintu. Jewe yuko nako ndumva ibintu numva ijya ndirimbo vraiment oya ntushobora kunchallenginga washizemo contre ta vraiment. Aya ubwo gusugwego rwanje kabisa. Yani uca ugwita urwego rw'abandaground cyanye go bari rw'abantu batazi. Bon nari kubaba Belle Chris. Muga Belle Chris nawe numvumenga nta contre ta vraiment agira. Nta contre ta agira ko na Belle Chris nageze kumurungika ahantu ni higano ry'abaririmbyi benshi kandi baririmba n'ibintu byo guhibongoza abo wa gatatu kandi baririmba live. Kandi bari benshi cyane barimba live. So yara présence abo wa gatatu. Urumva rero none nk'umuntu arimba contre itagasha umva no muhiganisha meme na Belle Chris umva rero muri cyo gihe urumva Belle Chris ushatse kumusubiza kuri level yo hasi. Nibaza yuko ico nashatse kuvuga nibakosora indirimbo ntibihutire gusa kumva ko bagiye kunyishura. Nibabanze bicare bashira amaguru hasi kugira ngo n'abantu duhereze iyo challenge bumve yuko tuko turatanga ibikorwa biremereye. Nandi nta byo turiko turasiganwa reka kwiruka umenga uri kurasiganwa itondera indirimbo hanyuma uyikore utuje neza. Fabulous ndacyahari utangire zita zimeze ziracyari hanyuma kandi rero oya reka ngeze ivyo apart yo kumva indirimbo ya Bizo Wezo mbega nta yindi ndirimbo urumva gushika muri kano kanya ivuga kuri wewe cyangwa ivuga about indirimbo wasohoye? Jewe iyo narongikiwe niyo yonyene y'uwo mutipe yitwa Bizo. Ego niyo naronse zine nazo ntazo ndumva vama ntazo ndumva ariko iyo ya Bizo Wezo yo narayumvirije vraiment niyo nakubwiye ko numvise umenga ntiri ku rwego rw'iwanje vraiment nasubireyo producteur ashaka kumukorera iyindi cyangwa kamuha ide kumbure. Ego bisigura ko niyasubirayo kumbura asora gukosora idakosora cyangwa agatanga neza nta kibazo kuko je niko ndavuga ntabwo turiko turiruka nakora ikintu atuje nibisanzwe vraiment kugira ngo ibintu bigende neza. Fabulous mbega tuvuze iyo uvuze amacakubiri mu muziki ubushatse kuvuga iki? Macakubiri ni ibi bintu vy'uduteam donc usanga wewe nimba wewe tutumvikana kuko urazi nta bantu bakundana. No sinovuga ngo abantu twokundana twese harabaho ujya dashobora kubahuza n'ujya kukana kacekariya. Rero gufata nimba ujya hari akantu mudahuriza ko gace wumva kumenga mwogira team yo kugwanya uriya nivyo bibi. So rero rimwe na rimwe usanga vyabaye ugasanga hari umuririmbyi yagiye kubuza abasanzwe bamuyoboka mu kwamamaza ibikorwa vyiwe ati Fabulous ntimumwamamaze donc usanga ari ibintu biko bigenda fo ariko ivyo novuga yuko biko biragabanuka biko biravaho bivanye n'ingene bamwe bavuga ati ntitwoguma muri ubu bukoroni kuko turabona umwana wo mu Burundi bamwe akavuga ati we twarakugerageje ibishoboka byose twarabikoze mugabo hariho resultat itari kirashoboka bivanye n'iki bivanye n'ingene babona yuko hari abandi bako barakora cyo hari abandi bafite izindi ingabirano zindi impano kubira kibaguma zifungiye hari kandi zishobora kubafasha no mu gushobora kumenyekanisha igihugu mu buryo buteranye ubwoba kuko biraryoshe nimba Fabulous musohoye mu igihugu agashika hanze akazosohora indirimbo akayisohora n'umunyamahanga agasiga izina ry'Uburundi muri ico gihugu apana yuko tuvanga tukaja mu kindi gihugu gasanga umenga twagiye gukorana gusa puru gukorana no kora ikintu ku buryo ico gihugu bazovuga ati wow byashu umuntu nuwahe ati subira uvuge rero wewe wahora twiyemera ko muri iki gihugu turumvise umurundi ngene yaguhashuye urumva nivyo rero tubadukeneye. So rero ivyo ntivyoshoboka mu gihe baterekurira abaririmbyi bose kugira ngo bumve uwo shobora kugira bagirageze hose. So
rero ngira bimwe bamwe bakuba ari revolta je novuga ko biriko birahera vraiment biriko birahera yeah. Ikibazo cya nyuma dusa n'abarangiza kino kiganiro mbega nakayi kagohe wovunira amaradiyo nakayi kagohe wovunira abarapere nka wewe kuko hari benshi usumba imyaka ariho n'abagusumba mbega nice kigwa wotanga ku barapere nkikosora cyane nk'intererano bon jewe nta kindi gusa no gukora ikintu witonze ukamenya ivyo ukoze ukamenya objectif hanyuma kandi ikindi naco nkubishiremo inzigo oya hanyuma ikindi naco tugerageze kwiga nimba uri mu ishure uragerageza kwiga kugira ngo ushobore kumenya buri kintu cyose cyo mu ishure kugira ngo ushobore kuronka amanota meza rero twebwe abaraperi umenga no gutatonesha bamwe ko uza gusanga hip hop ni nabaki bashobora kuja kuri microphone ngo basigure ivyo barimwo bavuga ati muri hip hop bimeze uku nuku sinzi muzobe mwumviriza ku maradiyo jene je nkunze kubazwa ibibazo vya hip hop yatanguye gute wayitanguye ninde bikene yeah kubera ko bakunze kubona ndavyishura muga abandi vraiment ivyo bintu uzawumva bakubwira ibindi ngo hip hop iranyaruka ngo nuze ngo rap nayo ngigenda pole umva bakishira ibintu bitabira umutwe n'amaguru yeah binonsense so rero dukunda ivyo turimwo tuvyige twerekane yuko twereka abafanze yuko turi mu vyo tuzi bizodufasha kuko iyo werekanye yuko ikintu kirimo kiza ushobora no kugisigura birafasha cyane biratuma rero ni waciga ukakimenya bizotuma tugabanya na zijya nzigo kuko ibintu byose bikakugwa mu rukundo uzotahura ivyarivyo abagira inzigo n'abadatahura ivyarivyo kuko bitahura nta nzigo ushobora kugira muri hip hop wapi Keshan Boy reka ndagushimire kuri kano kanya keza mwaduhaye kumbure turagufatiranye uvuye mu radio ariko watwemereye uraduha umwanya wawe turakubaza ibibazo kandi benshi twizere ko mwabironkeye umuti kandi benshi mugiye gukosora ivyanye bakunze Afri TV namwe ndabashimiye abakomeza gukurikirana bino biganiro byacu amanukaho hepfo ufite no gakengire ugire subscribe tutibagiye na ziya zindi platform kugira ngo bibashe kubashikira mu feelinga na ndirimbo King ya Fabilove mwumvise yuko harimo impanuro harimo umuziki uhinyanyuye neza cyane muri bwa buryo bwiza mugire ibihe byiza ciao